turarindiriye gusa ntituracegwa Bakubwira iviriza ndabwire tugenda hako bagusubiza inyuma bakwicara ari ndani mugabo birarusha murahari none yari bari wewe ngo satubira twenze wa muntu hano hari Mo'W Kanzie mbe nikuteho reka gusha kugikirori ndabizi jewe sivyo banyigisha erega nisama erega nisama Jeffrey maniteguye neza kubera ngira ngo turamaze guhura mu ma concert atandukanye uretse ko tutarahurira mu buyenzi mu bubiligi ni kwa mfano ndiko mvuga honze rero uko biri kose vraiment abo abamaze kumbona performance zanje nibaza ko bashaka kunshingira intaya none sivyo none Starboy Mr. Alan ni fresh abayiteguye urubanza neza cyane baberewe cyane usa neza kabisa amazi y'ubujumbura usa neza ntuzogaruke tuvuga ngo wasa neza ngo guhera garutse witeguriye gute show mu gihugu cya Belgique na cyane ko ari for the first time kuja i Burayi zamura waragi Australia ariko gucura mbere kuja i Burayi gukora show witeguriye gute abarundi bakwitegeye gute na cyane bari hariya bakurindiranye je no kuri vraiment ndavyiteguriye neza kubera nta rubanza ruba ruto niko babivuga ubwo rero ari n'ahantu utasanzwe urashikanye n'utegerezwa kuvyitegurira neza abo tuzohura bazobibona sinovuga ibitaraba uri kumwe na Mo'W Kanzie niwe muzoba muri kumwe ariko tukubona uri wenyene sinzi ko muza gufatana urugendo hamwe kumva yaba oya gusa nuko tutazananye mu modoka mugana bagira shike twari twavuganye Bivesi nkuko Starboy yabivuze n'ubwa mbere ugiye Burayi wari warakoze Australia urasubira uriyongera mbese benshi baribaza bati Bivesi ntagaruka n'ubuherutse barababajije ati muragaruka mu kiganiro mwakoze Silent Vibes mwaravuze ati tuzogaruka ko tugiye ku kazi kandi akazi gatumye ko tugenda niko kazotuma tugaruka tugakora nabandi bakatwizera Belgique turiko turayibona nkuko bamwe babivuze ati birakunda ko Belgique yoba nka UK kuba Niger kuko irimwe abarundi benshi igiteramo giheruka kubaca mugenzi wanyu Sadbi carabonetse nk'igiteramo abantu bitavye abantu batarizerera mu runganwe rwanyu kuko twarabonye post iki bamwe bavuze bati bari kuzana naka ariko hari bamwe bavuze ati nimba utemera Bifesi rumuheta abantu babiteze abagikekeranya message ubaha kuri performance yawe batarayibona ibujumbura yifashe gute baze kubashigikira gute mu buryo bungana gute bo akarizo kimene kiyagaho gahambije bazodushigikira mu buryo bafise kwera umwanya wabo sije ndawuzi sije ndawujera uvyiyumvamwe kwera ari umufana wanje nta urinda kubimubwira kubisanzwe nta muntu agura sentiment y'umuntu ahubwo ugura umwanya wiwe gusa kandi iyo uguze umwanya wiwe bigira igihe nyene bice bihera ariko iyo ari umuntu asanzwe agukunda nturinda kumubwiriza arashobora kwibwiriza wenyine akavuga je nzoja kuraba naka so kubwanje rero sinirirwa ndavuga menshi atari kubatumira baza ari benshi kudushigikira ico nzi coco nuko nzobanezereza tu yes ubuheruka mwaridoga mukavuga muti harabone kumwe agasura kaboneka mu myaka myinshi mwakino gihe performance z'abarundi no vuga ngo hari nabandi bari hanze mu bindi bisagara canke mu bindi bihugu muri benshi mukwiragiye mu micongara ritandukanye yisi cagihe mwavuga ati birashoboka ko umwanya butaragera urakeka ko umwanya ugeze nimbugeze babizere gute muzogaruka mwese canke ntibamaze kugaruka ari benshi bamaze gutanga karorero ari benshi bakagenda bakagaruka uretse ubuje uko nzonyika tu Bifesi uje nzonyika kwere Bifesi tumaze kubona abandi kwereki oya uramenyereye uja Australia ni ugeze unyika uramaje kuja Dubai niwanyitse kushakira ibujumbura urumva nyene wonyikira ibujumbura kwe nyene ibuye gisu twaritemba riduka Bifesi tumaze tubona abandi bagenda ariko sinzo nako ndafise bafise show imwe ariko ukacobona mu nyuma haciyabona ikizindi twitege ko namwe mushobora kuzoca mungururiza mu zindi tutashoboye kumenya aca umugani ngo urubanza rumwe rumara zibiri naho zoba zitatu tuzozimara bivana gusa naho batwizeye hama kandi tukabona ko hariho umwanya wo kuvyitegurira kuko urashaka gukunda amahera ugacurira imbere intebe birashoboka kubera abanyagihugu bisaba ko babimenyesha before bakitegura kuza muri concert nibaza ko iyo tugiyemo basanzwe bayizi iyo hadutse rero yindi par accident
uca usanga nyene hari ikindi kibazo kibaye mugabo ico nzi coco habonetse umwanya wo kwipromotinga ni sawa kubera turafise umwanya utari muto. Imyidogo igihari bavuga yuko mwaka menshi mutarageza ku rugero dufate yuko batimvye ibeyi canke mwemeye kugabanya ibiciro. Je nzi neza yuko ikintu kijanye na contract kiri private ushaka ndakizane hano twasabye konti mwebwe kugira ngo zamparize here mutangure guhabwa ibiciro mwemeye kugabanya ibiciro canke baragenda ku buntu none nimba jewe iyo contract private sinigeze mvuga ngo nakoreye sivyo mugabe iconzi coco sinibaza yuko vyonyorohera. Yes. Ariko muriko murakorera agafungo gakwiye. Uko biri kose ikintu cyose uzorinda wemera n'ubwenge bwawe n'umutima wawe je sinasinye nabo rero nuko mba ndi satisfait. Nta muntu nkakuya ata muntu noja kujya imihari ngo urabona ngo nakabamuhaye oya we nibihagarare ko ku giciro cyawe batakiguhaye bireke hama nawe bayaguhaye yakorere. Jesse urugendo rw'umuziki ni rurerure kuri wewe ariko numva no kubaza kino kibazo ukiza muri music wari ufise izindi target kuri wewe waravuga ati kumbure nzokwiza sample samaze kugera kuri bino tugerageje kuri urugendo rw'umuziki wawe aho rugeze rwashimishije koko urarugereranya ukavuga ati kumbure ngeze kuri izi pourcentage kuko aho ugeze turabona ko urashobora kwita wa mbere kuri performance kuko uryohera abantu benshi batandukanye wowe ugeze kuri pourcentage zingahe mbega ikisigaye kibuze kuri bifese ni cyane. Ikibuze nico bazobona kitaraboneka ubwo nta kibuze yego je numva meze neza vyose ni sawa ivyo nerekana bashoboye kubikunda uramaze kubibona yuko mpera muri old school nkaja muri trap nkaja muri drill nkaja muri afrobeat nkaja muri dancehall nkaja mu mapiano zose ukabona nyene vibe ingene igendera duga ko zose nizinganya ama BPM hari indirimbo yivugije umuntu aba obligé yo kumviriza mu karirimba niyo ndivugije bisaba ko atamba sivyo rero ziri different cyo gituma ivyo vyose nibaza yuko ubuza wese vraiment arabona yuko jewe nitanga nakubwiye naho bora abantu aba babiri sipoza ko ndiriko ndirimbira stade nzima kugera shuri haje igihe kinini wo uri mu muziki kandi navuga yuko uyu minsi abantu amakosa muri komaronka bariko muri hareka aboneka hanze ntago ubwa mbere siko yarasabye byari bimeze we igihe umaze mu muziki bari witeze yuko umunsi umwe hazogera igihe mu mwaka ashobora kuronka mushobora kubona abaririmbyi b'u Burundi bagenda mu bihugu bitandukanye byinshi kandi navuga yuko ari bishasha muri iki gihe nukuri kw'Imana twe ntabuye twari duhetse twarabona yuko vraiment ibyo dusaba bizoteba bikunda twaratanguye twidoga ngo aba DJ bavuze indirimbo z'abarundi ubu amahiti urumva ko ugiye mu kabari urumva indirimbo z'abarundi zivuga cyane ugiye mu ma club ahantu hose mu mamanzi urumva ko indirimbo z'abarundi bazishira imbere ivyo byose vy'amaviza twavyidoze kuva kera ariko ubu ramaze kwibona yuko hamaze kugenda umuririmbyi umwe babiri batatu bane batanu bose bakagaruka natwe tuba turiko dutangana image nziza so kubwanje rero je nibaza yuko vraiment hari akarusho kanini hariho evolution dushimire n'abatwizera kandi dutere nakamo n'abataratwizera babandanye kutwizera urabizi yuko hariho n'ubu yabakidufata muri ya cadre y'abantu nyene ataco bimariye ari juste kwiryohera nyene abantu harumogi nyene ise team nini ya cyane twabibonye no mu makonseri yawe bafise abantu bagushigikira bagukunda atari ukurinze kubabwira ati ngo mushigikire mbega hariya muri Belgique uzobaronkera umwanya ko nzi hariya bari ari benshi cyane baragutegereje baragende kuganira nawe umwanya bazobona ko muraza gukira kino kiganiro bazoza ari benshi kugira kumbure muganire byinshi bitandukanye. JC ni umwanya kweli kubera ni bibi gukora ico umuntu yagutumiye atazi byose ategeza kuba bizi ashobora kumpereza umwanya nzobikora byose kabisa kubera urabizi ko sinirengagiza umufana je Mbonye ntwa ibisuguti izina ry'Imana barabibonye parereje abazungu aba diaspora baragorana cyane no gutuma parereje vraiment Mo'W Kanzie umeze neza yego meze neza cyane murashaka kuntorera akakantu ko bene oh my god 1 2 3 4 5 6 je suis une star regardez-moi ça uyumva gute uno munsi uragiye sivya bindi ngo nzogenda no ubunyende uragiye uyumva gute ku munsi wa gatandatu ugiye kugira performance mu gihugu cy'ububirigi niyumva ryohewe cyane I can't wait
niyumva rero amatwi so oya ni reka mvuge gato okay Kama ushatse wa bifese atavyamenyereye ako kanyuma niko kabi Akuze kanini. ni kanini cyane cugira gutya See the outfit. areka jamwa Yo bro. Nango Tunapendeza sana lakini. nta kintu nataka Ugisize vyo mugiye mu biryo je twako turagira ati tubandanye mwari muvuze Niyumva gute rero ugiye kuba niyumva ndyohewe niyumva ngiye kubaho experience shasha muri carrière yanje ni ntambwe yindi ngize quand même parce que c'est la première fois umuziki unkuye mu Burundi untwara ahandi mu mahanga kamuntwaye en plus loin pas juste hafi so ndashimira Imana cyane mbona ko bw'Imana hanyuma ndashimira cyane n'abafana banje bose bangejeje aho ngeze kuri love baguma bampa bakangira umuntu watari gushika naho n'abantu hanze bavuga ati man ngo turirimbire so thank you so much Tegiki abantu bakurindiriye muri Kenya. hewe bitege kubona performance yanje parce que sinzi bazwa diaspora amaze kumona kuri stage so ngiye kubereka what I'm you know I'm capable of nk'umuntu umwe abasanze ari masterplan ibikorwa byinshi educa nk'igeye turashobora kubona video yakoreye hari nkuko usanzwe ubizi yuko iyo ugiye ahantu ugenda usaga plan B kiwawe je nukuri iyo video ikazoba nukuri si ibintu nzoba nateguye parce que naronse visa nteba et un peu je n'y croyais plus nari namaze kubivamo ngira ntange no gufata amanuze yanje nandi ma programme kubera yatevye so sinigeze nicara ngo planning ibintu nk'ivyo mais quand même je suis en contact avec ma vidéographe hari ya Anye et tout bikunze vraiment je vais me débrouiller faire un truc ama contrainte yose urashobora kuvayo udutayemwo igikorwa gisasha hari birashoboka Ya mugiye tuye ko benshi bagiye baca bikora mu sare. let's hope waraye usohoye cover y'indirimbo shasha igiye gusohoka indirimbo yakozwe na Jonela yongerwa na One Way izosohoka wamaze gushika mu gihugu c'ububirigi izosohoka itariki 19 18 18 ejo kubisanzwe de base niyo ndirimbo izosohoka ku munsi wejo witegure gute dabwe ndirimbo abakunzi umuziki w'indundi bitegure gute mbega indirimbo zo performinga ku munsi wa gatandatu bayitegurire neza cyane yego bayitegurire neza murabizwe ntayemerutse kwa igikorwa cyaje jenyene donc j'espère que muzoyikunda ni indirimbo personnellement nkunda cyane nafashijwe kwandika na Double J voilà c'est lui qui a écrit toute la chanson je nanditse mu gitero cya kabiri gusa mais c'est une très belle chanson umuntu nemera nk'umu parolier and naramubwiye ati bro je nukuri ndakunda ingene wandika nyanzikira akakantu bien sûr urumva ko ari je hose ndamubwira ivyiyumviro mfise parce que nayandikiye umuntu and ndamubwira ati that's how I feel andika rero hama gitero cya kabiri ndashaka kwiexprima jewe nyene ivyo mfise ku mutima niho naciye nandika ibindi sebi donc guys muyitegurire nukuri yatugoye gushutinga twagize ama challenge menshi cyane wowe nyene urabizi Franike niho wari and j'espère que quand même tutazoba twaruhiye ubusa eke abantu bazoyikunda ukiza hari abafata yuko ati naimba muziki hajuwi mugabo uko bukiye uko bwije wagumye provinga uronga abaherazi bawe ushikaho uronka ibiteramo ubereka no kuri stage yuko ubishobora kandi ubizi kurusha mbere abitwa ko bazi kuririmba no munsi step ugeze ko uteye intambwe yo gusimbira muri Europe babandi bari bemegwa canke babandi baguponda bariko bararaba bo bimira batarahashika uyumva gute kubona ko wa undi bakengereye ubwa mbere mugabo yagumya bemeza yuko bishoboka kandi abifisemwo ubushobozi jambo ry'Imana rivuga ati nta mwana w'Imana amaramara canke azomaramara donc je ndabifata juste que c'est la justice de Dieu j'ai pas eu à crier ou à gushwana ou à kugira bif ou à kwamandiko ndidoga ku marezo sociaux ni banyemera mais Dieu a fait son boulot et regarde il amvugira donc voilà quoi upisa makolabo n'abaririmbyi benshi kandi babizo bafise mu buraro ukeka yuko bakurondeye kubera iki ni wa mugambi w'Imana nyene ibuye ni wa n'ubuntu bw'Imana ariho amavuta nsizwe ngaha ndiko ndagenda nico kintu cenye n'abantu babona ufise imigendere myiza n'abandi baririmbyi ego si ndi social experience wabigize muri yawe kweri ki nta muntu araboneka muri bifu
ndanka conflit, je déteste. Ça veut dire n'umuntu yoshaka uja muri beef nanje akaza akayitangura sinomwishura cyayivugana. Iyo beef nta misi ibiri yomara ko sinomwishura. I don't do that. Ikibazo twabagiye beef yari abategura ibiteramo mu Iburaya canke ahandi bahora bavuga yuko abarundi musaba menshi mutaragira kuri iyo step. Kamaje ntembega nimwe mwemeye kugabanya canke baratimvye bege. Mona bimeze gute? Ivyo none gashaka kuba binini confidentialité. Hanyuma nta make baduhaye non plus. Baduhaye yakwiye ndibaza ego. Yes, ikibanza aho bizobera show ku bantu bari mu Bubiligi, abantu bari impande yaho Paris, bari no Norvège n'ahandi yagiye atandukanye. Ikibanza bizoberamo ni hehe? Yitwa Proximus Lounge. Something like that. Kana rero uraziga bife. Tugira kwicara muri Zion, tugume twicaye turindiriye gusa ntituracegwa. Kubwira viriza ndabwire. Tugenda. Hako bagusubiza inyuma bakwicara ari ndani. Mugabo birabisha. Murahari none? Yari bari. Wewe ngo satubira twenze wa muntu. Ego chérie, merci beaucoup. Amahera yabo bari Proximus Lounge. Abantu naho nzi sinzi ko ari what stand boot 1140 ever. I don't know nuko nyene nafashe. sinzi bari munyaka bigaca mu bwiza ariko ico nzi izina rya Yana gahonjora bari baritegura. Urazika mufatanye original. nkaka par exemple batemwa maniga hano hari Mo'W Kanzie mbe nikuteho reka gusha kugikirori ndabizi jewe sivyo banyigisha erega nisama erega nisama urugendo rwiza hamakanye ibikorwa bizogende neza. merci wa wapareje na neutro